Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uno mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biraba kuri ubu ku bihangange vyinshi bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kubabwiramwo vyinshi ku matungo y'urongoye ibiro bikuru vya gisirikare Gen.Prime Niyongabo. Arafise amatungo adasanzwe aharurirwa mu mamiliyaridi menshi cane y'amarundi. Kino kibazo hari ikibazo gihanze cane Perezida Ndayishimiye muri kino gihe ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara yabe na General Bunyoni ntirahera. Aherutse kandi kwiteranya n'ibindi bihangange vyinshi cane kuri ubu vyose vyari vyaranyegeje amafaranga y'igihugu muhira ndetse bikiha ububasha bwo gupfukama abene gihugu mu nda. Intambara yiwe na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD irashushe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nayo iriko iragera ahakomeye cane. Ikindi gihe kandi ngagwanye n'umwe mu bagwizatunga yisanga ariko agwana n'abandi bajenerali. Ubwoba ni vyinshi n'ishavu ni vyinshi mu CNDD FDD muri kino gihe, aho rero ngo niho bimugoreye kumenya uwundi musirikare yo kwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko abona bahemu ku mpande zose ntazi abo asigaranye ashobora kwizera. Murano makuru tugiye kugaruka ku vyiwe na Gen.Prime Niyongabo ariko cane tukaza kubabwira ku matungo y'umurengera Gen.Prime Niyongabo afise abo yanditsweko ndetse na vyinshi bitandukanye. Muri aya mezi ya nyuma ishusho y'umwizigirwa Perezida Evariste Ndayishimiye iriko iratakara kwa Gen.Prime Niyongabo. Igisirikare kiravugwamwo ubusuma bukomeye cane. Gen.Prime Niyongabo ni waboneka nk'uhagarariye ubwo busuma bwose buri mu gisirikare. Abasirikare bidogera cane Prime Niyongabo. Ndayishimiye nawe ngo bikazomugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi ba generali yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amatwe dusumira nuko Gen.Prime Niyongabo ngo nawe yoba bizi ko igihe asigaje mu banga co bari gito cane, amazina y'abashaka kumusubirira akaba anugwanugwa. Imbere yuko tubabwira amatungo y'iki gihangange ndetse n'ingene ngaha mu Burundi usanga urudandazwa hafi ya rwose rukomeye cane rwariganziwe n'abategetsi bakomeye ndetse n'ibihangange. Muribuka ivy'igitoro cazanwa na Arengiyome Bunyoni mu gihugu cose. Tubibutse ko Gen.Prime Niyongabo ariwe yari afise isoko ry'urudandazwa rw'imiti hafi ya yose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza abagenzi aho bo bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa navyo. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Imbere yuko dushika ku matungo y'umurengera yose Gen.Prime Niyongabo atunze, reka tubanze tubibutse ko muri Kigarama umwaka weze w'ibihumbi 2022 yasohokanye amadolari ibihumbi 200 mu gihe itegeko ritemerera abantu kurengana ibihumbi 10. Ico gihe yarateje uruhagarara ku kibuga c'indege ariko bihindurwa akanizwe n'ingoma. Bamwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege babona ko ari umuntu akomeye cane batomusubiza inyuma, ariko abandi bo bumvaga ko amategeko ari agomba gukurikizwa ntarengane ayo mahera imbibe. Ariko vyose ngo vyaheze amafaranga ya Gen.Prime Niyongabo atacu abaye canke se ngo akorweko, ahubwo vyose akaba yarajabukanye imbibe. Arafise kandi ibindi bikorwa vyinshi cane kandi ariko akaba abicisha ku mazina y'umutambukanyi wiwe kugira ngo wewe bititirirwa izina ryiwe. Arafise ibitaro kandi vyitwa Semseka. Ibi bitaro vyiwe biri mu bimwinjiriza amahera menshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakibaza ingene umujenerali mu gisirikare atunga ibitaro canke se bamwe bakiyumvira niba ari vyo yoba yariyemeje kuzofata CNDD FDD gishika ku butegetsi maze gutsinda amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005.
Gen.Prime Niyongabo harafise microfinance ikomeye cyane yitwa Eden Microfinance. Mu myaka rimaze arafise iri shirahamwe ryiwe Eden Microfinance rirafise amatunga arenga imiriyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi hamwe n'amazu n'amaparasere bimaze kugurwa iruhande ya banki nkuru y'igihugu BRB muri zone Rohero hamwe n'ayandi branche yatanguye kugurura mu gihugu hagati ndetse no mu ntara zitandukanye. Hakaba hari andi makuru avuga ko Gen.Prime Niyongabo hambavu ya Eden Microfinance afise umugambi wo gushinga ibanki izo bikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, kandi ngiyo iyo banki yiwe ikazokorera mu nyubakwa igeretse inshuro zitandatu. Gen.Prime Niyongabo niwe yiganziye urudandazwa rw'imiti nga mu gihugu cy'u Burundi. Birazwi yuko ibihangange vyose cyane cyane mu bajenerali usanga hari abihagiye ibintu bitandukanye. Usanga hari abihagiye kuzana igitoro nga mu gihugu cy'u Burundi, kuzana isukari idakorwa n'ihingura sosumo, ndetse no kuzana vyinshi matière première zikoreshwa n'inganda zitandukanye cyane cyane, ariko izo nganda zikaba zifiswemwo imitahe na leta. Nkuko twabibabwiye mu minsi iheze mu myaka 11 Gen.Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare cy'u Burundi, akaba ari ubwa mbere bishize mu mateka y'u Burundi, kuko ngo imbere yiwe uwashoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye yagitwaye imyaka 9. Muri iyi myaka 3 iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Basanzwe banahuriye kuri vyinshi. Ndayishimiye na Niyongabo ngo nta bagenzi ba kera, aho Neva yanahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo. Mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni, Prime Niyongabo yamye ari ubuhumuriza Bunyoni ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi. Mu rero rwo kwegezaho Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo ngo nawe yari ku ruhande rwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Mu mpera za Ndamukiza abasirikare bongerewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda. Ivyo vyabaye ngo mu gihe haraciye iminsi mike cyane Gen.Prime Niyongabo wagendeye mu gihugu abasirikare mu gihugu cyose abasaba kwihangana, avuga ko ata amafaranga ariho, ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Mu kongeza imishahara aba basirikare benshi, hari amakuru yagiye arashirwa ahabona yavuga ko amafaranga yagombwa guhembwa abasirikare mu gihugu cy'u Burundi yagaburwa n'aka karwi k'abategetsi gahagarikiwe na Gen.Prime Niyongabo. Aya mahera akaba ariyo bakoresha mu kugura imiduga yunguruza abantu mu bisagara bigiye bitandukanye, kubaka amazu ageretse kandi azimvye, ndetse no kugura amatungo y'umurengera hirya no hino mu gihugu. Sibanga ko kandi aba bajenerali bafise amatungo hanze mu bihugu biri hanze y'igihugu cy'u Burundi. Mureka ko na General Arengiyombe Bunyoni ahagarirwa hari amatungo yewe yafatiriwe ku mugabane wa Buraya ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twababwiye vyinshi, harimo kubaka amazu agerekeranye, kugura amaparasera y'amamiliyaridi, kwerekana amatungo y'umurengera, ndetse n'urudandazwa rw'imiti mu gisoda n'ibindi byinshi cyane. Benshi baribuka amakuru ya RP yavuga ingene Gen.Prime Niyongabo yafatanywe muri Kigarama mwaka w'ibihumbi 2022 amadolari 200,000 yarajanye mu rugendo. Kongera imishahara y'abasirikare ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka, akaba ari nayo mpamvu mu gisirikare ngo hakwira ukururukuru ko bongera amafaranga bahora bibwe. Hari haciye amezi make hahagaritswe kandi abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Amatohoza yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda. Bamwe basanga nk'umusirikare umwe baramuhembye amamiliyoni ku kwezi, bagaca mu telefone bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ubwo akaba ari ubusumwe bwakorwa mu kwiba amafaranga yaba agenewe abasoda, kugira ngo abasirikare bo hejuru nyene muri ako karwi bose bagumye bagura amatungo
bose bagome bafise amatungo y'umurengera kandi baguma bazamura amazu ageretse. Mbere mwaranumvise ko hari ibihangange vyagiye bifata amahera yavyo bikubaka amazu mu nyuma bikayakotesha leta, ariko bikayakotesha ivyo bigo barongoye. Aho hari imwe mu nyubako za General Bunyoni zakoreshwa n'igipolisi. Ibisongerezi vy'intwazangabo vyakora muri ivyo biro bijejwe imishahara y'abasoda vyaratunze ku rugero rutangaje, ngaho wasanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose agize Bujumbura. Baraguze imiduga izimvye, bamwe mbere imiryango yabo ihora ija hanze y'igihugu. Amakuru y'ibanga avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara, listing rimwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, urundi rwaja ko imishahara abasoda bahabwa. Ibi vyose bikaba vyarakorwa Gen.Prime Niyongabo abizi. Ayandi mafaranga yibwa cyane nayakurwa ku mishahara y'abasoda baje mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique. Umuntu afatiye ku basoda baje muri Somalia gusa, ngo umusoda wese baramutwara hafi 600 vy'amarundi ku kwezi. Ngo umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia haba hari abasirikare baba 5000, no kuvuga ko buri kwezi batwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga abasirikare bavuga ko batari bazi iyo aja. Inyuma yo kubimenya, President Ndayishimiye yararakaye bikomeye cyane amaze kuronka amakosa yose y'ibibera mu gisirikare. Benshi bakavuga ko n'ubundi iyi myaka yose Gen.Prime Niyongabo amaze arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi atakuna atari gutunga amatunga y'umurengera, mbere ko ari nawe afise ipete rya general wenyine benshi bakunze kwita General Furu mu gisirikare c'u Burundi, na General Bunyoni yari afite General Furu mu gipolisi c'u Burundi. Rero yari afise ububasha budasanzwe bwo kwihagira amwe mu matunga y'igisirikare akayakoresha mu bikorwa vyiwe, ari naho yafashe urudandazwa rw'imiti mu gisirikare rukaba urwiwe, agashinga ibitaro semuseka, agakora Eden Microfinance, akaba hari n'umugambi w'uko agiye kubaka ibanki ikomeye cyane izoza ihiganwa n'andi mabanki ahari akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo rero tuba twabwiye ku matungo ya Gen.Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.